Ouais, salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Ah, on a très na très. Pronunciation z'abantu ziba zitandukanye, hari abavuga très n'aba très. Ah, nashatse kuvuga ku bantu bamenyereye très batahure no ku bantu bamenyereye très batahure aussi. Ah, j'espère que vous allez très bien. Nkuko mutubona ngaha, iyo mutubonye turi babiri akaza n'undi muntu hagati, ça veut dire que tuba turi muri karababa, sivyo? Ni ikiganiro umusazi w'umushikirizi waje Alvin Smith hamwe na Liza Carla Igiraneza. Liza Carla Igiraneza, murabona Liza Carla Igiraneza yuko à chaque fois iyo dukoze aba yahinduye amacoiffure, aba yahinduye, sinzi yuko aba ari karantagetinga jewe iyo minduye coiffure none nacahindura kugira ngo tuze kumakinga ico kinga maze kukibona kandi uvuga ukuri Nivyo mugabo wese sivyo nivyo yamaze kukibona shaka wemere ufate jewe je ndarespira abantu benshi cyane oya simpindura kwera ngo wowe wahinduye nembe nayimenye kutwuza je ndarespira abantu benshi je ndabarespira cyane wewe humura abantu onye babibonye yuko oya Jeffis wonze wahinduye kubera jewe sivyo none bon umutumire uno musi rero turaza kumubabwira mugabo avant yuko tumubabwira Liza Carla amajambo abiri cyangwa 3 aza kongereza hama tutangura ikiganiro cyacu cy'uno musi voilà. Hello best fam, se kwaramutsa merewe neza na mwibatsi kumerewe neza. Mu kiganiro cyacu karababa nakimenyereye ni piripiri tushiramo ku muntu n'isambusa ntimugire ingorane kwa twahinduye isambusa tumenyerwa twebwe tumenyerwa nta gato. Turakira umushitsi uno munsi ni Benitha arazi ikiganiro ngene kigenda but turashobora kumwibutsa ingene arahira urarahira uvuge ko yuko wemeye kuvugisha ukuri rien kukuri ubeshe naho turabona hajya rero bakopine ku ruhande hariho abantu abagenzi muri commentaire mashaka kwandika donc niwo nyene uhitamo tugira karibu rero ushaka kurahira kuvuga amazina yawe kavuga ko wemeye kuvuga ukuri rien kukuri amazina yose cyane bon yari shaka mugabo ayuziko witwa makurata ntaco urashobora kutuvuga jewe Immaculée ndarahiye kugira ngo ntituvuge ko ari makurata nta kibazo urashobora kuvuga amazina yawe okay njyewe Benitha Umugisa Joji whatever je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Tu peux dire ça en anglais. I swear to say, to say. La vérité c'est comment? Yeah, to say the truth et rien que the truth. Okay, Jewe Benitha, I swear to say the truth and nothing but the truth. Yes. Okay. Thank you for. Na kibazo gatanga ikiganiro rero nkuko umusaza biragoye nibi nkuko bavuga ladies first rero umukobwa niho atangura kubaza kwa kunyina abakobwa twayicubahiro murabitahura situmwa twebwe abantu twubase tuba dufise nyene tumaze kumenya ibintu bitandukanye rero umugore tuba tumuha agaciro cyane imbere ya byose sinzi ko ushobora gutangura kumwasa ikibazo cya mbere kugira ngo dushobore gutangura ikiganiro cyacu cy'uno munsi murakoze. Benitha ufise imyaka ingahe? Ouais. 23 ans. Okay. Akoze icyo ni kibazo cya mbere neza tuba tubona yuko umuntu ari karatujana. Tutangura kuvyoroshe turaduga mukezi. Ari karatujana ni imyaka kabisa. Imyaka ni nyegezwa. Ikibazo cya kabiri Benitha. Ikibazo cya kabiri. Kumwe ngo uriko urajugumira. Arawereye. Je ndiko ndakunanga ku mazi kuri kuragira uti. Bo hangize ko jewe ucugira. Tujugumira. Benitha. Ikibazo cya kabiri ni. Respire. Ushaka respire. Ngira na kimwe. Ushaka respire. Mugiye atara. Uri en couple. Uri en couple? Merci. Okay. Uramaze gukundana n'umuhungu ruta imyaka? Oya. T'es sûr? Bon, abantu bamuzi Benitha, ibibazo tuko turamubaza ikibazo muza kubona yuko ari karabeshamo. Murashaka kwandika muri commentaire cyangwa yonyene umuhungu tuvuga uyo ni jewe rero biko nuko. Voilà, ikibazo cya gatatu ni dernier matora yagize kubona postinga yuko
yuko wabaye mbe bavuga gute bagusabye demande de mariage sivyo twarabonye n'impeta none ko uje utayambaye vyageze gute harahiye cyane tugi ako biratashye twese turubase ari igihe impeta tuzikura yo wadushapuje ariko bashaka kudusiguya nimba yari ushobora kuba ari wagira utwike canke ariko twageze kubona wambaye bag ya fiançailles c'était comment natubwira igituma kandi ufite umukopi wamaze kuvyemera urumva rero ukuntu byagenze nari ngiye kuza hano ndayirondera ahantu hose umva nayirondeye sinzi umuntu yayitwaye bag ya fiançailles ntishobora gukugwa umva nayikuye ngiye kuryama hama ndayirondera ndayibona izindi nazo byageze gute ibaze ko nayirondera ako ushaka wagipiripiri wako kwisiga kweki wayikuye izindi utazikuye oya zose mba nazikuye ahubwo ahantu ejo nayibitse nashe niho nabuze wowe yayinkambitse wowe yayinkambitse utangaza ikibazo kwisobanura mbere yuko nza imbere y'abantu ntayambaye umuntu akwiye impeta tugire ikindi kibazo mu iwanyu mbya hotel ko mwakira basani niki est-ce que t'es sûr ko nta numwe hegeze aba approche mu bahaza cyangwe approche ushaka kuvuga gute approche nta numwe mwakundanye cyangwe habaye muzeye ufite nduduriye ko ikibazo cyako kubaza turabizi ko abartiste benshi bo mu Rwanda iyo baje mu Burundi bashikira kwiga ijya hotel yanyu sivyo est-ce que ari kintu baba bakurikira hajya ku buryo tujya handi cyangwa biba byageze gute nico tushaka dusigurira kubera yuko ni benshi cyane bashikira hajya ukuntu bimeze nibaza ko umva benshi ko twarabanye mu Rwanda so iyo bashikiye twarabanye mu Rwanda kandi n'abagenzi banje so iyo bashikiye hari nyene they feel at home nkaho umva hari umuntu bazi n'ibiki ibintu nk'ibyo kandi benshi bakunda kuhashikira at first tujya kuhafungura bari baraje genre kunsapotinga nyine as my friend so rero baguma bahaza nyene kunsapotinga still ikibazo ikurikira akurisa kala ikibazo kukiyo muri vyitwa Kevin mwarasohokanye nimba mwarasohokanye niwe uyo mukope ufise watubwiye merci urashaka kwishura hariyo kabaho ndakusebe ikibazo umuririmbyi w'umuraperi yitwa Kevin wo mu Rwanda mwarasohokanye eske niwe mukope wavuze ko ufise cyane icyo tubuzi nuko turabizi ko mwasohokanye abantu benshi barabizi niwe mukope ufise cyane oya ndagipiripiri batema n'ibindi biracaza atani ntango Advine nari nshiramo imiyaga nk'umuntu w'umugenzi wanje urantunguye ubwo bugenzi bwataza guhurira hariya kandi ikibazo sijora kibajije ariko ukuntu bimeze muri iyi minsi sinzi like uvuga nyine about your relationships abantu baka so nyine my relationship iri private ntabwo iri secret ariko iri private so yeah you have to eat the piment wamushiremo udutonya nkatungaye hatone gutwanya merci nacho ndamoni kurikura monyesha nacho nawe ukwisigura I understand yeah you have to be private because some people if you show the abakobwa no hanze barasaze bameze gutyo ya nyene witawuvuga byuka kwe kujya kundana n'ujya yamubonye mikireka nanje ngende kuraba ariko se kumenga uri kuramo defenda cyane nivyo cyane ndiba wasanga byageze ko urapana kudefenda like ahubwo ukwivuga ko gose kamsi bagerageje nacho humura umva Benitha gituma ari piripiri sikuvuga ngo yanse ibi ni yanse ahubwo de blabla kandi yanse umukuzi w'ipetete ntava muvuga cyangwa ugasanga ariko aravuga ibi ugasanga muri mukimuduza ufite ugasanga we yavuze ijambo rimwe muri mukimugerekenya ko amajambo atanu ndagutahura sha Benitha humura ikibazo kurikira Benitha afise umwana yego babaye deverge quel âge merci Jesus kabisa ndagipiripiri nanone okay
natwe tuba dushaka abaziki ariko sha afise private life irenze irenze akankase gato urahwera umva mushiyemo nyinshi kugira ngo adasubira kandi kureka kwishura merci nawe nyene umengo warasohokanye n'umu ex wiwe inde no nagira ingene amushiyemo ipiripiri umengo nyene umva ai winzigo nanakimwe vraiment urafise umudokiteri bugi urashobora kumukontakta uze kumubwira yuko ubu nyene azi ko umuti wa estoma niwo vanga babe baramwandikira barisha yes ikibazo kurikira Benitha uramaze kudraga umuhungu kudraga umuhungu ya kumudra kumusabira yuko mukundana cyangwa kumusabira ko mujyamana peu importe mugabo kumusabira ikintu vya bindi abakobwa ikura mu bwenge akavuga ati jewe umva bro je kabisa ebana na tugutana uramaze kubikora nje I go for what I want ndamaze kubikora kabisa wamudrase ko mukundana cyangwa wamubwiye jewe twanatana mutu wabaye direct like oya urumva ari ukuntu abahungu nyene simaka ngo ugende straight umubwira nyene ico ushaka nyene hari utumoves ukora then nyene nawe nk'umuntu mukuru agahita yumva nyene kuri interest uramaze kubikora rero sasa arahiriye mujana nk'umwana wawe ni ikihe kintu wowe waraciyemo kibi wosohita ko tocamo ikintu kibi shanje na bintu bibi byinshi naciyemo byinshi mugabo ni bike muri ibyo bike like muri ibyo like ushavuga ati narakwagaye muri buno buryo cyangwa iki mugabo umwana wanje nyina mweduka nzomurinda ko azogira iki kuba umwana wanje yari umuhungu I guess ko since novuga maybe nko kuvuga nko gutwara inda kiri muto ariko ivyo nibikunda kwa kari umuhungu yakora ko nico kintu numva naba narakoze nyine ya ibindi sha nyene nukwigana ubuzima nyene biramwigisha ya Benitha nizihe comportement cyangwa ingeso wahevye kubera yuko umaze kuja en couple kuko iyo unamaze kuja en couple hari ibintu byinshi aheba sivyo turabizi ni byinshi cyane sivyo nizahe ingeso wahevye kubera yuko umaze kuja en couple kandi naho nyene bikugora nyene ukabona umengo urikura uranigana ya ukisakrifya kubera umuhungu nizahe tuba tuzizi nyinshi ku bakobwa kandi urumva birahari igifu to say talk the truth okay nje nk'ikintu ndagupfa na boyfriend wanje ni ibintu by'imihanda like gusohoka gutaha utinze cyane so I can say ko ari byo bintu nagabanyije nyine kubera relationship ariko ntiyumva cyangwa iparfari n'igihe usohoka ukamujya ko waryamye oya ntari bimana wabigeze ko cyangwa n'ubu yacari kurabi no nyine I'm still trying to ariko nyine ubu I can say ko nagerageje akoze amahera menshi umaze guhabwa n'umuhungu ngana gute yes dana kugucya peu importe abo masukanye cyangwa umushuga daddy we never know cyangwa umuhungu ari we wese zina umuhungu apana ton père non ndetse ko nagira abahungu bama amafaranga buriya ni mubaho amahera menshi rero maze guhungu uranga tugire ni question direct nanje atayongira gashanda yabahanda Benitha yose asomvira tuvugane n'abantu bazima sivyo mu mikora tukurikirana ari umukobwa tuba tubona twese tukabona n'ingina ateye n'ingina asa turabona neza yuko abahungu bamwitaho ni benshi cyane burya ari umuhungu ashobora no gutama umufungo ariko aragereza kudraga dore twavuze izina muhungu wese amaze gwa amafaranga menshi umuhungu kesa swa umusheri cyangwa uwaki cyangwa umuntu asanzwe umuntu igitsina gabo kandi nitubeshanye nta mukobwa nkawo uvuga yuko atamuhungu aragwa amafaranga canke naho nimba ari uko ni wubaha nawe muhungu maze gwa amafaranga menshi shabibaze ko nyine nje ntagira abantu rinza ndabwira ukuntu ibintu bimeze hari ukuntu abantu bakabona sinzi icyambere kwanza sinkunda kugendana n'abantu bakuze cyane nyene dufate abo nibo novuga ko boma amahera ngendana n'abantu turi mu kigero kimwe rero uwo muntu turi mu kigero kimwe nimba tugendana kubera ko ndamukunda yes maybe ashaka nko kumpa nka gift cyangwa icyo ariko apana ibintu byo kuvuga ngo ama amafaranga iyo gift ashaka amafaranga uje gura gift dushaka amafaranga okay ntabwo birambaho nta muntu aragwa amafaranga okay tubwira umuntu wanka mu buzima nta muntu wabura umuntu yanka mu buzima
tubwire umuntu wanka izina ryiwe udashaka uraga ipiripiri kuko nta muntu n'umwe yanka mu buzima nkajewe nk'umuntu nyene mba numva yuko yadase umugore wanje urumva nkaho ebani bari mu kora kagomba umuntu nanga nje nago namuha umwanya wo kumuvuga natwe tuba dushaka nyene kugira ntumuvuga igipiripiri murakoze Bagire imbabazi. Ndakugira biraryoshe. Ako se abantu none ndababazi kubera iki ese turamaze gutumira umuntu nga akacavuga direct umuntu yanka. Ego. Hariho umwe yamuvuze steki. Yamuvuze izina. Ego. Umusheri. Yaramuvuze n'izina. Izina rye tavuze Susan. Izina rye tavuze. Yagukoreye iki? Okay, wase kumuvuga izina wari ipiripiri, okay bure tubwiye ikintu yagukoreye kugira umwanya. Bibaze ko bidashoboka nyine. Uwo umva umuntu nanka, nje ndamufata nk'atabaho mu buzima bwanjye, ntabwo namuvugaho nawe ngo mutekerezaho nyine araho nyine. Guca koze rero aba yakoreye ikintu kirenze. Ndayibona no kumaso. Ara mu discovery mu buzima bwiwe cyane. Afite ari karaza no kumaso. Sigura ko turiko turamutoneka. Cyazo kurikira. Ikindi kibazo. Okay, set. Kuri ubu boyfriend office ubu. Si hari ikintu si hari ikintu ushobora guhindura kuri we n'igiki icyo bakora kikubabaza ushaka guhindura. He's so perfect. Nta na kimwe nta. He's very perfect. Perfect. Gusa nta muntu ugira aba perfect. He's perfect to me. Nta kintu na kimwe donc aragira nyine kabisa ni gutyo bimeze. Nta kintu kimwe uragaye. Wow. Urahiriye. Arahiriye yaribyo. Nukuri. Ndiko nasoma ibibazo za kubaza ndiko ndagerageza ukororesha kuba ndabona umengo uri kwajugumira. Arahwereye. Kandi ibyo bintu bya boyfriend birangiye. Ni yahe party ukunda ku mubiri wawe? Bon, jewe amaguru yanje ndayanka pe, par exemple. Kubera umva mana nyagasani. Okay, ni yahe party ukunda kuri wewe? Ukavuga kabisa iyi njewe nabica naho nja kukiyonkira nkavuga Beni batebo kumengo akaragira ubwoba bwo ko ni yahe party ukunda kuri wewe uwicara ukavuga wana jewe kabisa nabica ni kubyo nawe uri kumwe n'umushiri wawe ijya party kaba ari point fort yo kumwereka wana Ishwa kwari gutambuka araba kuvuga ngine ndambuka ku buryo ariko n'umusheri wiwe amutambukiye avuga ati jewe ndi serious certain yuko ambonye ndiko ndatambuka ebana ahitamerereza ahitagira amashete de poule Shanje kabisa simbizi nta muntu abura kantu akunda kuri we Shama nanje nse ko bigoye Canke wanka kugira ngo ikindi kugira ngo naje guma babiraba focusinga kuri ico kintu nyene cyangwa abanzi ariko reka mubwiye nje ndakunda inzobe yanje kabisa. Wow. Uraja ngaho kwirika vuga ati kabisa kuko okay kwavuga yana jewe kabisa sinisize mukorogo kabisa Imana yarameze ati ariko izo abantu bose bazifise uri siko ari cyo cyo nyene ukunda kuri wewe nje nkunda nyene abandi bavuga amapuriti cyangwa amataye cyangwa atambura cyangwa mataye na kadirenze umaze guhabwa n'umukunzi wawe wari wese n'importe aba ex kadirenze kado ibyo uvuga ati apara amafaranga gift ukavuga ati ngiyewe naho ndi kubona kanaka sha mu bahungu bose kanaka niwe yamaye gift kabisa mvuga ati kandi simaga ngo uvuge sinitwavuze ngo mu miduga cyangwa iriki ishobora kuba ari imbombo mugaye kabambo mu firimbi atari ya mbombo yanuze y'inkorora tubwire kado umaze guhabwa ukavuga ati jewe kuva aho nakundaniye kanaka niwe amaze kumpa kado kabisa nkumva ari pipiri kubera iki ndayijya kandi ngenda kwishura ishura nta kibazo njyewe rero kubera ko nkunda amashugwe umuntu umaye amashugwe nyine whatever igihe twakundaniye wese wambaye indabyo nyine ntazimusabye ndazikunda cyane ariko twashatse kuvuga amashugwe twese turayaha abagore oya nyine nje nicyo kintu nkunda cyane nyine kiruta ibindi umuntu yakiguhaye yagwaye ikintu kinini kiruta ikindi kintu cyose urazi yuko fo twashatse kuvuga special hari ukuntu amashugwe umuntu wese ashobora guha hari n'umuntu ashobora guha umuduga wose uzuye amashugwe avuga ati jewe umuntu wa mbere kabisa yamaye amashugwe wallahi
yamaye amashugwe yuzuye umuduga wose ufite nico nene twavuze mu mashugwe yose cyangwa amakado yose umaze guhabwa ninde ex wawe noshaka ndamuvuge apana kado irenze amashugwe n'ibintu bisanzwe umuntu wese aragwa amashugwe akavuga ati uwamaye amashugwe arenze Adrina nabyo nibuka kabisa uri siri ko utibuka gift umuntu yaguha bisubiye ko uhabwa ama gift menshi cyane birumvikana nabyo nibuka kabisa Rosi kiyazo cyangwa turayejeje ndibaza ko tuyejeje ari kiyazo twakubagije ari kintu wako twakubagije uri wata nubwo afise ko yakwiye privilege yo kukivuga iyo hwera Dufise ibibazo byinshi nawe oya dufise ibibazo byinshi no musi ntumugire nabi gusa cyane yahwereye ikibazo jenye nakubaza niye position ukunda abantu bose bafise ama position atandukanye position kama sutra niye position ukunda uprefera wowe shanani mwakana bro nibyo bintu buri kumbaza igipiripiri rero nivyo tuba dushaka ariko urazi ko iki kibazo abantu bamaze kwicyushura umwe we yaravyishyuye yego yavuze ati je nkundu kimnana yavuze ati nkundiyi ngurumva jewe ngire ako cyakoze ati musheri hagira ishaza aragukorera ko kubyera narabonye bari no kujyaje umviriza nijyanye mazo mwishe imana ishimwe cyo kibazo cya nyuma twari twakubagije unakeze ntiwa sufisi wari ipiripiri kangahe nibyo twari dukeneye iyo duciko tari ipiripiri ofite twe umuntu aducisha tari ipiripiri ni twebwe tujya muri erere cyo mukimenye tuba twisuzuguye maze turabona yuko nyine akazi katunaniye ko akazi kacu ni twebwe kurisha abantu amapiripiri urumva rero urisubona utari ipiripiri yacu urumva twebwe mu mayisheke tuba twagize mu kazi kwa kundi umuntu agira ngo je nagize isheke mu kazi ibi nibi cyangwa isheke ku ishure ya kurker konke ngaho tuba tubona yuko kabisa ibi akazi katunaniye kandi jewe nararahiye yuko munsi nzo kurisha abantu batanu batagipiripiri nzo cyadagiye biciganira uko nta kazi nta nuraboneka bari bariho babibonye nataragipiripiri ni babi niko ndavuga akazi uboneka batatu canke abantu nzo cyadagiye biciganira kuko zo akazi kazo bakananiye donc dinga kugira ngo ndondere ibibazo bishobora kurisha abantu ipiripiri urakoze cyane Benitha ko washoye kugipiripiri yacu namwe mwakoze kabisa uyumva gute mbe kutagize ibintu bya cyane no kubabwa urabigira private twashizemo dukeyi je nta kintu runwari cyane ni bya bindi private yawe no kubabwa urabigira private nyene ukavuga ati je neza kubabiga muri private byovye namara mu wantu kuguma umeze gutya umukobwa nago Benitha ikintu cyambere akunda kuri we ni inzobe abagiye kuzirondera rero mumenye nuko ntayishaka kugipiripiri niyo mpamvu wabeshe donc ariko Benitha tubeshe urazi gituma no kuri kwimana tutabeshanye nta mukobwa avuga je point foro yanje ni ku buryo je umuntu wese mbanzi yuko enje kabisa niyo ariko kandi weje mva ko nanti gukina n'abagenzi banje zo babaza uravyishimiye umba uracha kukiyoka kabisa ndarenze wowe ngira ngo wowe ukiri umwana ntibigeze bakwambika kauchu urazizi kauchu zaraturira abana rero wasanga niburiza waba ufite izobe hose mugabo igidi yirabura kubera bakauchu benshi n'abarenje mugabo Cyrus mabara buba wambika amapampers twebwe nyene twebwe urana kumwe tuba tumeze egari igihe umuntu yisiga kubera nyene ebana zarenje zabaye nyinshi cyane za kauchu warahiye cyane ukaba oblige impamvu zose ngara abakobwa bisiga mugabo apa bara toujours black yakire salon de tibe yayo urakoze cyane cyane kuba washuye kuza namwe mwakoze kunyakira wakoze gose Liza wakoze cyane nawe witwakuranye neza ukaba tukorana neza bon hari gitura nabi mugabo twakuranye neza cette fois-ci murakoze cyane mwese mwashoboye gukurikira mwashoboye kumara iminota 20 muri ko muradukurikirana kubera yuko mu munsi nujishe cyane mugira mukore canke muwa mufise mukora mugabo mwabihagaritse muri ko makurikira iganiro cacu hama ikindi naco tugira dushimira abantu bose bakurikirana karababa kuko ama feedback turayaronka ahantu henshi duca ahantu henshi twaharani abantu duhura nabo bakatubwira ati respect iganiro turakikunda kiraryoshe turabashimiye cyane mwebwe mu bitubwira turashimira cyane n'abatabitubwira aussi ko ni benshi cyane bagikunda turabizi naho mutabigaragaza hama turasavye sorry
abantu bamaze gushora n'abakopain cyangwa abakopine babo biciye muri kiganiro ngo urumva wavuze ibi kumbe ibintu byagenze uku cyangwa kanaka kumbe nuku urumva turabasavye sorry nimba murashobora n'umuntu musohokana kubera ikiganiro donc ça arrive dans la vie. Cyo nshatse kuvuga nuko tubashimiye turashimiye n'ikibanza le flamboyant yaduhaye ikibanza cyo dukoreye mu kiganiro kigashe cyane kugira mushoboye kugerwa namwe. Hama nanje nshaka kubabwira muzoze muraza yo kuri Altus kuduteza imbere. Ego cyane. Ego uyu aba bafise ahantu ni hotel mugabo si hariho na bare hari classe narakuye na video yanjye yitwa For You ya murahabona abantu benshi barambajyana ni hehe ni mu Burundi ni hajya donc ni wabo nani we ahagarikiye kandi ikindi nacyo ushaka kubabwira ni wabo bisigura yuko n'umugerante akora iwabo ntago ari umukozi ntuzogende hajya uja n'ibindi urumva ngo twarabonye ngukora ngaha ucyo ushaka kumuprofita ku bindi ni wabo akora kubera ari wabo muri ko batahura abahungu mutazogenda hajya mudugira amakuru yagize uku ukaga kobwa keza gakorera hajya ngo tujye gatereta muje hajya ari kumucorera apana ibindi kandi turabashimiye sivyo cyane. Cheers. Ha